Ni sawa sisi? Ni sawa. Umeze neza sisi? Ego sto. Nyene je ndameze neza cyane. Ya nanje ndaho. Sha sisi wari warabuze cyane? Nawe warabuze cyane. Isinema warahevye sisi? Nawe warahevye. Sisi abantu icamira mbere kwarekanize kwandi nyuma ya byose kwanza umwaka mushasha. Ya twese merci. Yaba. Abakobwa benshi hari ukuntu usanga aba yatwaye inda amaze gutwara inda agaca afata kayikuramwo kuko aba yarasezanije abantu benshi avuga ati miye ndafunga ndoa ubwo bigaca bituma rero yani iyo atwaye inda atabishaka agaca ashaka kurinda ryasezerano giye bagahitamo gukuramwo umwana kugira ngo bakomeze kumubona kwa kundi nyene ubwo rero yani itsembi gaca ivuga ati nyene mbega yani ikibazo ni kinyarero mbega ni vyiza yuko worinda isezerano ryawe mu kuba umwicanyi kuruta kuba wovyara umwana benshi bita ugitwarire nyene. Okay, ako worinda isezerano kandi wishe utuma utari rya sezerano ukavyara uwo mwana ni bamwise izina ntizokamaho ibihe vyose kandi nani gitwarire se umuntu. Of course. Nacho none uba wagiye kubikora wibaza yuko ari mu nyene vya vrai. Je nakoze ikiganiro mvuga ni yuko utegera wonkira mu bantu. Utamye gusaba ibere mu bantu vraiment. Mo! Ya mo! Tora. Ni kwica kubera kuvyara. So ivyo bintu bavuga ngo ni sezerano wasizera meme na jewe kera naravyibaza kera navuga ati je kweri mutama sinzo maramaza canke sinzogira iki nabona kumenga bishitse nkavyara noba ndamugwishije mugabo nasanze umaze kuvyara wacugera wacurondera impamvu zigushigikira kugira ngo wumve nyene yuko atafu urondera impamvu be nubujuju gutwarinda ugaca wicanga ni kwirushaka mariage nubujuju umwe butagira ifatiro hamwe hako wica sivyo hako wica no tumerengera rijya sezerano wasezeranye ukavyara mbeze ko ushaka kuvuga ati ndagize mariage sivyo yep gafisanga iyo mariage urayigitse sivyo nimba bishitse hora koroyinda gafisanga umwana wawe yarujya nyine wishe nta wundi mwana usubiye kuvyara gafisanga mu rugo bakwa gufata nk'ingumba usanga okay bagufata kumenga ntukira umugore ugacimenga uri kindi kintu meme na mariage urayibagira kandi warayikotse kubera kubura ikikura umwana. Bula kuza koresha umwana media ganize komeze project nk'ibisanzwe ni Stone and CC yen be bakunzi bakoresha izirepa bakoresha umwanya ndeni media bakunzi bakoresha umwanya media muraho bimeze neza so ni Stone and CC ya reka twizere ko mumeze fresh umwereo siste nasanje commentaire zana nasanje commentaire nico gituma nyina chimvuga ati nyene vyanga bikunda nimba mwabisabye ni yani let's do it nyene ni sawa sisi ni sawa umeze neza sisi ego sto nyene je ndameze neza cyane ya nanje ndaho sha sisi wari warabuze cyane nawe warabuze cyane isinema warahevye sisi nawe warahevye sisi abantu icamira mbere kwarekanize kwandi nyuma ya byose kwanza umwaka mushasha. Ya twese merci. Yaba. None ku bantu bakeka yuko sisi yazimye burundu wabwiye bayifata uko nyene nyero nyene naje mu bavyibaza ngo kugiti nazimye burundu nyene naje mu bifata uko nyene ego zaro ngazi ngo kiro igaro ngo turanagikora gode ariko nubwo birukonya nk'ibisanzwe ari abantu bakomanse barakomanta kuvyerekeye ati ngo basi ngo dufone tuza turakora bwabo video twahoze dukora nyene ibintu mo izere papa izere tore sawa basi kambara ngarori yawe nyene muni yarakoze kuburyo unyasiga du control nyene wabikunze bure ingo rero amaden Jiste nyengo tufume tuzakora bwa video nyene twakora nyene ibintu nk'ivyo ona sasa nabwo tugiye gukora ubu video nabwo tugiye gukora ka video abo ikintu tugiye gukora n'igiki abo tugiye gushinga kuri teme ivuga gute like abakobwa
abakobwa benshi hari ukuntu usanga aba yatwaye inda amaze gutwara inda agaca afata akayikuramwo kuko aba yarasezanije abantu benshi avuga ati miye ndafunga ndoa ubwo bigaca bituma rero yani iyo atwaye inda atayibishaka agaca ashaka kurinda ryasezerano giye bagahitamo gukuramwo umwana kugira ngo bakomeze kumubona kwa kundi nyene ubwo rero yani itembi gaca ivuga ati nyene mbega yani ikibazo ni kinyarero be mbega ni vyiza yuko worinda isezerano ryawe mu kuba umwicanyi kuruta kuba wovyara umwana benshi bita ugitwarire nyene. Okay, ako worinda isezerano kandi wishe utuma utari rya sezerano ukavyara uwo mwana niba mwisi izina ntizokamaho ibihe vyose kandi nani gitwarire se umuntu. Of course. Nacho none uba wagiye kubikora wibaza yuko ari mu nyene vya vrai. Je nakoze ikiganiro mvuga ni yuko utegera wonkira mu bantu. Utamye gusaba ibere mu bantu vraiment. Mo! Ya mo! Tora. Ndagwena amahera. Amahera jari he. Mureka dukora ikiganiro kwanza. Tora n'amahera menshi, tora. Tora n'amahera menshi. Ingorero kwa papa. Ego. Umva ugasanga umuntu ashatse kurinda isezerano giwe kugira ngo kubera ko agomba kuzokora mariage bigaca bimutuma abo umwicanyi aho kuba yorenga kuri ryasezerano yasezanije abantu benshi avuga ati ngo jewe nzokora ibi nzogira ya mariage nyene akajamuka none ikindi naco yeah. Kuvyara umwana bice bisigura ko umuntu ahevye mariage nibangahe bangana gute bama bakora mariage kandi bafise abana wajitani yari abisezerano ukumva je nasezeranye mama wanje je nasezeranye abagenzi banje namandabirata ko yuko nzogira mariage namutse nanwaye inonda rero ni ngombwa nye yani nzoba nsevye agaca hitamwe kuba umwicanyi no ngaca nibaza mbega agate kuba umwicanyi no kuvyarira iwanyu nikiye cagikomeye nibiye bintu bisebeje sana ni kwica kubera kuvyara. So ivyo bintu bavuga ngo nisezerano wasizera meme na jewe kera naravyibaza kera navuga ati je kweri mutama sinzo maramaza canke sinzogira iki nabona kumenga bishitse nkavyara noba ndamugwishije mugabo nasanze umaze kuvyara wacurondera impamvu zigushigikira kugira ngo wumve nyene yuko atafu urondera impamvu be nubujuju gutwarinda ugaca wicango niko rushaka mariage nubujuju umwe butagira ifatiro. Hamwe hako wica sivyo hako wica no tumirengera rijya sezerano wasezeranye ukavyara mbeze ko ushaka kuvuga ati ndagize mariage sivyo gafisanga iyo mariage urayigitse sivyo nimba bishitse hora koroyinda gafisanga umwana wawe yarujya nyine wishe nta wundi mwana usubiye kuvyara gafisanga mu rugo bakwa gufata nk'ingumba usanga bagufata kumenga nukira umugore gacimenga uri kindi kintu meme na mariage urayibagira kandi warayikotse kubera kubura ikikura umwana nyenye uko muvyumva Jesus guys yani kuvyara wakesha avuga ngo numugisha sasa rero je no gundi kandi umuntu nizira ngo yiste ngo kuvyara yuta umuntu atagize mariage juste yiko ari ica kai nyene ntabwo ari ica ikintu nyamukuru inyuma yo kutwatera yo guteza inda umukobwa cyangwa inyuma umukobwa gutwara inda yabyitwayemwo gute sasa rero nimba ufite icyo vyumviro byo kuvuga ati waseranije abiwanyu yuko come on mo unika kudusarishiriza siba gukoresha umwata ngiye gukunja isuru shaka ava nyirukana akazi kiye yani kukakonoze yi nye sawa basi mo ni sawa umeze neza urakomeye iki ntabwo ari cyo kurya si cyo kurya nuguri si cyo kurya ubwo rero nyene guys ngukunze aho tabivuga ati rero ati yani ndeka kuza mushamwa mu mentalite y'uburofa kumva juste nyene yani ubu yani tukirikera ku buryo umuntu aramusa twayenda ngo baca mu manikari ya juru yani bakamuta hasi ngo nyene ibintu boro nk'ivyo on ubunya yani kinyamukuru uvuga ati kuko uba wagiye kugusamba nawo bibona nyene uzi neza yuko ivyanga bikunda kira kintu cyose kiba kigira ingaruka yacu yani just try yani kuzamura cakira nyene nkuko ko hakize ibyo byo kuzamura kuramwa amada nyene sinogo yani nagwa ari ciyumviro ciza for real yani si vyiza rero yuko ugomba kuba umwicanyi ngo kubera ko nuze ngo kubera ko nyene wasezeranya amasezerano ni menshi yo kurengako
kiretse nimba warasezeranije ikintu Imana niyo ugomba kuzokora ibishoboka byose nyene ubishitse ntubirengeko ko mwavuga ngo umuntu asezeranya ngo nashitse ngo agereranwa n'umurozi mama uko kuboro niko navyumvise agaboro kari kameze nyene nk'agacamwo nyene nk'ibisanzwe rero be nyene fata umwanya uganiriza aba nyene abafana bawe ndabaganiriza be nakoreze ikiganiro na Nuze na Magi mwashigane gukoresha umwanya commentaire zose yani imeruka ziri kuri 70 kiyara koresha umwanya kiri kuri 70 comments mu ma commentaire nka 70 nka 50 combien zose yani ni sisi turamukumbuye so nyene twamuzanye tubaganirize twese niwe bakeneye cyane ko byo baranyiva kenshi kuri koresha umwanya media none okay sare kada kuganize none be barabaje ikibazo ati none amafi mwagiye kuko filme mwazihevye uzova ubagira gukinaho kina byose mwibere ndavyibagira ko no munaravya tor asakarizi yo befata kata kwanza ngo kwanza tugenda kugurire epo tugurire oya mambo ukata ekana mutwara be buraga nori ngivyo ndabaganiriza oya nori ngivyo ndabaganiriza amagahereza ikoresha umwanya mvugi reka basaba kubaziyo nyine iyo umaze iminsi utaboneka mu bantu baba bagusanga bagukurikira nikiye kintu wifuza yuko ugarutse ubashikiriza so kuba ntakiboneka sikuvuga ko nabahevye yo sinabahevye kandi sinobaheba kandi ndanabakumbura sana meme na je ndikumbura kwibona mu gikoko sasa ari ikintu gihari gukora tuzokora mecho usanga nk'ubunya hari ibindi bintu turiko turirukamwo ibintu biba bikenewe cyane hama gukora navyo baturindire tuzoza kwatsa umuriro vuba cyane ubwo si mwe si bavuga ati iyo wubatse urugo biragorana kubandanya ku kazi kanyu ka filme iyo wubatse urugo no sikuvuga ngo iyo wubatse urugo kuko nabandi bose aba bose twama tubona ko bakina amafilme harimwo abubatse rero bivana n'ibintu umuntu yipangiye ku ruhande rw'iwiwe kuko mvuze ngo iyo umuntu yubatse ngo bica bigorana ko asubira gukora no bambereshe ku ruhande rw'iwanje hari kimfatiriye vuba ndakora atari banga rero ni giki officiel ugukurikirana gukunda akeneye kumenya ubuzima bwa Sisi yo tahura ko ari giki direct singombwa ngo ndagishire mu bantu bose ishobora kuba okay ni ikintu ciwanje jeje nyene personnel singombwa kira muntu wese amenye Sisi ari mu biki ariko arakora ibiki oya ndashobora kuba no kivuga abantu bakacumva mugace usanga umuntu hajyanya avyumvirije akabona kumenga sini kwishima sini kwitapa sini kugira iki cyangwa sanga undi muntu abifasha ukundi kuntu akabona ko ntivyari bikenewe ko ndabivuga sasa reka ndabigira ibanga igico kintu canje cavuye mu nzira nzokora nkuko vyamye kabisa umugore Sisi umugabo ni iki kuri Sisi koresha umwanya umugabo ni iki kuri Sisi so umugabo ni byose kuri Sisi ni byose mbemere be koresha umwanya mbwiye ngo umugore ni iki kuri Stone umugore umugore ni iki kuri Stone ngo je ndi iki kuri wewe uri umugore oya umugore ni iki okay ibintu biri kuwunya urabona akenshi kuba ibingunda no kunabivuga akenshi ariko akenshi kuba umugabo no kuba umugore ntabwo ari bya bose kuba umugore cyangwa kuba umugabo ivyo ni ibintu ukorera so impamvu rero Sisi yashobora kuba ari umugore ni kuba ko nyine babikoze ivyo nyine yarabikoreye yene akora ico kwajise kugira ngo tube hafi n'umuryango nyine turi kumwe ne umwanya mwini twaba turi turishima nyene ibintu nk'ivyo ubona yusi umwanya wose muna bamukena bahari gise
aba hari mu mwanya mu kira kintu cyose yani ibintu nk'ivyo nabwo ari wa muntu gusaba yicaye gite ni mwiza nyene afise umwanya mwinshi abantu benshi bafata umwanya mwinshi ko bari podora nyene like nka umengo ntabwo biyemera ukungere babaye ariko umwanya wuwe wawufata rero ko yitaho mu muryango ico nico kigira umugore rero yose nyene ama wavuze ngo navuze kuri byose kuri jewe nyene gusa si ngombwa ndabidondagure navyo ya Gustone we yego ndamubaza ububazo bugiye kwera nabonye ahumengo karabagura ariko nubu ndabandanya sisi ndabandanya buke kuko mu bisanzwe Stone mba ari umuhost hari ibintu bimwe bigorana cyane ari imbere yawe kukubaza ugasanga biragoranye ko Stone yatanze message twayumvise kandi nabo wagize ico uyivuga ariko hari ikintu nk'umuntu abasanzwe akunda sisi hari ukuntu abashaka kumubona sisi umufana we avuze iki kuri we umufana kuna sala zabato wako nabisikia kurusha umwanya baje kibazo sisi ati umufana sisi amufata nk'iki yapa so umufana ndamufata nk'umuntu w'agaciro kuri jewe ya uko ari kose nimba mari jewe ni kubw'umufana uravyumva mu gihe no bandi ko ndakora ntagira umufana iyo bafana ku bintu bandi ko ndakora mime nuwo ponda sivyo nuwo ponda akamvuga nabi so ndamufata kwa arime nkamwakira nk'umufana kuri jewe mu gihe yobura nobura okay nohava mbura nuwo ponda ivyo bikorwa mugabo amaze guponda mba mbona yagize umwanya wo kwita ku bikorwa vyanje yabiravye ariko araponda muga yabiravye bisigura ko ntaba ari umwansi cyane ariko wazimyebe nawe wazi nyine cyaravyemeye cyo gituma cenza gusaba akazi kwakoresha umwanya kugira ngo nyene abantu batatwibagira kuko urazikira kimwe ariko mvita profile yanje ndi profile yawe abambona ubuso ba Stone sisi bazita ngo Stone sisi kandi ari je nimba ndumuhost yisi basi kugira ngo batatwibagira cyane tugere basi kwakoresha umwanya kuko ni wari kwa trending niyo TV ubunya iri nani muri top 5 nyene ibintu nk'ivyo so ariko kuzima si kuvuga yuko umuntu yobura ivyo yo postinga canke yobura igikorwa na kimwe yokora so nabibabwiye hari ibintu byinshi turiko turitaho cyane nivyava mu nzira tuzokora abantu benshi sisi bari bagiye ko bawagiye muri sepi canke muri Saudi wari watakajwe n'ivyo bintu canke nyene kamare navuyeyo yako wavuye usana neza wambaye neza mu vacances nariko kuva mu Rwanda usana ibintu abantu batigeze bamenya sisagize guze yani jiti nyene yarigeze kuja mu Rwanda oya amazira yaje nyene kiro cy'ukwezi n'inusu vuba cyane muzobara gishite nyene kiro cyamutwaye mu Rwanda cyari cyo ya Stone yavyibushe n'amakomate nabonye bamwe bavuga ati Stone yavyibushe okay nimba yavyibushe nuko ndamwitaho cyane nkori ibikenewe ibyuma we bisaba kujya mbe urazi wogenda guterura icumu utafunguye urazi ukuntu mera mucupa ucwerayo ngo Stone yabaye bogare Stone bla 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 kora namba ishati acavuga Stone ngo funga igifungo ngo ababoro na hasi ninde bavuga ngo Stone yabaye bogare n'abakobwa n'abahungu ariko wambana wenda go ngo yabaye bogare none sisi oui wewe Stone urakunda umuvyeyi we funge na mezi urambajije cange n'inyishu koresha umwanya wo uzima mva meje nakazi muri nuzeye ni kubera ko muri commentaire baravyanditse avuga ati mwakire Stone kubera ko ari umunyabwenge kandi nta muntu ya nk'umuntu nyaci ubwenge uranamurenze cyane sireje ko nikijuju kandi nkanaviratira nazo tubandi bazo by'ubujuju mbaza nyene ndavyishimira nyene ikibazo cyane maro cy'ubujuju cyo tubigerageza no kugerageza kurangiza nuzeye none sisi mupanga kuzokurikiza mu nijari voilà Beya ni ndabimbatitse. Umuntu mu host ni Stone. Ni ndabimbaje ni Stone abimbatitse. Yes. Yakuze yageze. No ya muri naragera. Muri naragera gukurikitse. Uri kunshinge cyangwa uri kukagegera? Ibyo by'inshinge n'akagegera nabyo bitugana. Na nivyonze. Navyonze ni inde mamagi ni byariko ubona yuko yamukurikije gihakirika
ashobora kuba yaciye aduheba yabonye ko yatevye Stone rero yakubajije rero so ntiharagera n'ibyo kurande rwanje n'ibyo ndiyumvira kandi kuvyumvira subu hanige yoguma ari wenyene sivyo Stone sinije ndi umuhost Stone gatoyi kwanjye nabajije no narigeze kubaza ati umuhungu iyo umugore we yavyaye atangura kumuvuguta haciye iminsi ngahe umugore wiwe kuri Stone we yatanguye kumuvuguta sisi haciye iminsi ngahe yibarutse kuvuguta ari kugira kibe ingongo jite kongera kandi kuryamana nk'umugore n'umugabo amaze kuvyara nibyo kuvuguta nambare kuvuguta umuti sha mu by'ugore kandi ibintu mpamvu kugira ari acanye kuko abari kwadukurikirana yani batandatu banzi canke batuzi barabizi neza jite nyine ko tutibeshera Beacha amezi menshi aje bari bitamezi menshi kubera ko urumva ava kwa muganga ashikiye muhiri wacu umva amazi hafi ikintu cy'ukwezi umengo muhiri wacu so narabanjije nyene barabizi aba mama bamaze kuvyara barabizi oya ntamuciyani ndaguciriyemo zeboro sisi kuvuga ati ngo yarabajije ngo aba mama bamaze kuvyara ivyo ni ibintu bikunda kuba kenshi ari ukuntu usanga iyo umuntu urabana nka sisi amaze kuvyara umwana umwe abo amaze kubona undi muntu afise inda ataravyara ashaka kwigira kumweza yani ibiboro yani yige nk'umwe gafise experience nyinshi mu bana ibikindi jewe ivyo onya yani navuga ati nyene vyanga bikunda nyene tubaza kwa dupoje kwaza gushika umwana wacu wende musi azotangura bavuga gucuka niko kujya musi azotangura kujya kwanze yosi ntabwo dushingira ku buzima bw'abandi bantu ngo urumva ngo yavuze kujya ukuntu kubera ko abo bajinga abandi bavyeyi sibo baravyaye muntu tugomba kuzomurira kumwe twebwe tubishaka kumuvuguta sisi inyuma y'amezi 6 n'amezi 6 be kandi uko twatubona kumburanye guys turabakunda byataye byari bizasara kuvugana nawe kandi byari bizasara kugaragaza jite nyine ko mwitayeho sisi nyene twamuzanye ibiki natahuye arabyemeza neza ko ari mwakumbura ego from nakaye kabijya wamuzaniye uyo musisi kozomuti turasiu guys koresha mwabarazi kintu kimwe nkuko ugere wowe yani bakumenye wenda ngo mukuza bagubita amacimba bagusuka kubuyi bakugira iki kubera bafise kundi kuborero batuze nyene kandi hamye ndo host atakuwa nyene kwazi ivyo bo turanabifuta kwa sisi za swadi hamye ndo liko arafada bo host hapa guys be akajambo kamwe cyangwa kubafanya so abo twari dukumburanye yani baziko inkombu zisa nizigabanutse hama nitwabahevye canke twahevye akazi vuba turakora ego hama murakunze tu nk'ibisanzwe byari ndiko ndasaba akazi kuri ukakoresha umwanya narayivuze ati impamvu twagaritse gukora filme bidusaba amafaranga menshi bidusaba amafaranga menshi kandi ata management tugira je gituma twaje tuvuga ati reka yani kamenda akora ibiganiro kugira ngo mutatwibagira cyane then umunsi zoba byaraciyemwo kandi nyene ngo tuzobanda nyene dukora nk'ibisanzwe kuko ndabizi ko mutatwanga na gato cyane bari abatwanga nabo badukunda cyane nyene murakunzwe inyuma ya kamera ziri kumwe nakoresha umwanya peace sawa